ukugaruka kwa Yesu, ukugaruka kwa Yesu kuregereye. Amen. Ukugaruka kwa Yesu, ukugaruka kwa Yesu kuregereye. Inka ntizirimwo, ibikoko byose ntibirimwo, n'uyu mwana w'umuntu, ni wewe na jewe, abahambaye aboroshe, abatunzi abakene, abagabo abagore, imisore inkumi n'abana, raido megido, nukugaruka kwa Yesu. Haleluya, haleluya. Ukugaruka kwa Yesu. Uri umutumire wamuza hano, mwe myera kabivuga ukavyumva, n'ubu turiko turabivuga kandi ijuru ryanditse. Ukugaruka kwa Yesu kuregereje, ukugaruka kwa Yesu kuregereje. Turabaramukije mwese mu izina rya Yesu. None rero ntatebeje, ngomba gusoma ijambo ry'Imana. Dusoma mu gitabo c'Abaroma igice ni 13 umurongo wa 11, turahagarara kuri 13. Ukugaruka kwa Yesu kuregereje. Abaroma 13 11, turahagarara kuri 13. Ndibazira ko mwahabonye. Nuko mwame mugenza mutya, kuko muzi iminsi yuko igihe gishitse cyo kwikangura, none agakiza kacu karatwegereye kurusha igihe twizereye. Ijoro rirakuze bugira buce, nuko twiyambura ibikorwa vy'umwiza, twambare ibigwanishwa vy'umuco, tugenda n'ingeso nziza nk'abagenda ku murango, tutadandahigwa, tutaborerwa, tudasambana, tudakora ivy'isoni nke, tudatongana, tutagira ishari. Matayo 24 umurongo w'3 na 6. Matayo 24 3 na 6, turahagarara ku murongo w'9. Ariko uwo munsi cyangwa iyo saha nta ubizi niyo boba abamarayika bo mwijuru cyangwa umwana w'Imana atari data gusa. Kandi uko vyari biri mu minsi ya Nowa, niko bizoba mu kuza k'Umwana w'umuntu. Kuko ariko bari bameze mu minsi umwuzure utari bwatere, bararya, baranywa, bararongora, barashingira, bageza kuri wa munsi Nowa yinjiye muri bwa bwato, ntibagira ico bamenya kugeza aho umwuzure wazibatwara bose. Niko kuza k'Umwana w'umuntu kuzomera. Abikorinto ba mbere igice c'indwi umurongo w'29. Abikorinto ba mbere igice c'indwi umurongo wa 29, turahagarara ku murongo w'31.
ndizera ko mwahabonye. Ariko bene data, ibi nivyo mvuga yuko igihe cyagiriye. Uhereye none abari n'abagore bamere nk'abatabagira, kandi abarira bamere nk'abatarira, abanezerewe bamere nk'abatanezerewe, abagura bamere nk'abatagira icyo bafise, n'abakoresha ivy'isi bamere nk'abatabishishikaye. Kuko ku isi imeze uku kugenda gushira. Ukugaruka kwa Yesu, ukugaruka kwa Yesu kuregereye. Amen. Ukugaruka kwa Yesu, ukugaruka kwa Yesu kuregereye. Niko Paulo yavuze ahanura ishengero ry'i Roma. Ukugaruka kwa Yesu kuregereye. Yari kwakebura abantu, kuko twasomye akarongo kavuga ngo kwikangura. Iyo umuntu kwikangura, umuntu yikangura warasinziriye. Nta muntu yikangura ari maso. Yariko akebura abantu basinziriye mu isi, basinziriye mu vyaha, ko bo kwikangura bakibukira ijambo bakaryimvira. Kuko iyi si turimo dusinziriyemwo irafise nyeneyo. Kuko umuntu wa mbere yaremwe n'Imana, kandi amubumbabumba mu mukungugu wo mw'ivu, amushira mw'isi, agenda mw'isi. Nico gituma rero iyi si, igihe umuntu ari mu yishinze araba ivy'isi, isi gusa ari vyo arimwo, agereranywa n'umuntu asinziriye. Kandi umuntu asinziriye ntiyumva, nta kintu yotabara. Imana idufashe, Imana idufashe. Turafise ikibazo ku isi yose, ku mwana w'umuntu. Muravyumvise? Inka ntizirimwo, ibikoko byose ntibirimwo, n'uyu mwana w'umuntu, ni wewe na jewe, abahambaye aboroshe, abatunzi abakene, abagabo abagore, imisore inkumi n'abana. Raido megido, nukugaruka kwa Yesu. Haleluya, haleluya. Ukugaruka kwa Yesu. Iri jambo ukugaruka kwa Yesu, kuko mu ijambo ry'Imana twababwiye umugisha uri mu ishengero ni udutunze, kandi natwe tuteza kugenda turabibwirana, kuko intumbero y'Imana nuko tuzoja mu ijuru. None sivyo? Sivyo? None rero twarakijijwe, twaramenye ikibi n'iciza. Ubu murazi kera n'icirabura, ariko turarindiye gukizwa rwose. N'umunsi nzobona Yesu ngashika mu ijuru, kuko hose nzogaruka mu isi, tuzoba dukiza imibabaro yose. Tumaze gushika iwacu, ntituzosubira kuba tukibabara. Kandi nama nibuka ko ntazosubira kuhava ukundi. Amena, amena. Nico gituma rero ako gakiza katwegereye, karatwegereye cyane. Dusomye hajya muri Matayo nk'uko Yesu yatanze iyo nyishu ari ku musozi wa Elayono, ariko arabibwira abakunzi biwe, abigishwa biwe. Nuko ariko arababwira ivyo guhona kwa Yerusalemu n'ivyo kugaruka kwiwe, bari bazazane, ariko basaba ibimenyetso. Yaravuze ibimenyetso bitari bake muri kijya gice cyose,
ariko nafashwe n'iyi mirongo kuko bagomba kumenya uwo munsi, kumenya n'itariki, kumenya n'iyinga, mbere kumenya n'amasaha. Ariko arabwira ati uyo munsi niyo bamarayika ntawo bazi. Amen. Ariko ijambo ryamfashe aravuga ngo nk'uko vyari mu minsi ya Nowa, siko nk'uko vyabaye mu minsi ya Nowa hariya mw'itanguriro. Igihe Nowa yari mw'isi, umwigisha wo kugororoka ariko avuga inkuru yabwiwe n'Imana igomba guhana isi yose. Ti rero we Nowa ko nagushimye baza ubwato, kuko hari ikintu ngomba nkore kiri mu ibanga ryanje. Nowa rero akora icyo gikorwa cyo kubaza ubwato imyaka 120, kandi ababwira icyo Imana yamubwiye, ababwira ubwo butumwa bwiza ko hari ikintu Imana igomba gukora. Mbere bamwe ngo bakanamutwenga ngo Nowa ahubwo yashaje, kandi iyo umuntu ashaje n'ivyimviro vyiwe muvuga ko bishaje, siko tubibona. We niko bavuga. Ivyo rero icyatuma bavuga uko, icyatuma ubwoba Nowa yari afise n'ukwiza yari afise, ivyo Nowa yabona ivyo yumva bo ntibavyumva. Imana idufashe. Nowa arakora icyo gikorwa kiruhisha, arabaza ubwo bwato bamutwenga kuko yubaha Imana kandi yumvira Imana. Hanyuma rero harageraho uko ibanga ry'Imana rihishurwa, kuko Imana yacu ntibeshe. Amen. Imana yacu ivuze izere, rindi uzobibona. Muravyumvise? Ego. Hanyuma uvuyeho abandi bazobibona. Nubu ukuza k'umwami kuregereje, kandi abavyizeye bamwe baritaba Imana hataragera. Hanyuma rero ariko abazoba bariho iryo banga rizohishurwa. Mbere turazi ko n'abapfiriye mu mwami, Paulo nawe niko yavuze ngo niba bazobanza mbere no kubimenya. Imana yacu nishimye. Ijambo rero ryamfashe. Ico gihe cyose Nowa yari karasigura ayo majambo, ico gihe yakora ivyo bikorwa aruha, ngo nta kintu na kimwe bigeze bamenya, kandi suko batavyumvise, suko atabivuga, suko batabona ingene ari kararuha, nta mutima babishirako, ntibagira ico bamenya, bibandaniriza ivyabo vya minsi yose. Twasomye ngo bakora iki? Bakakora ibintu byose bitari bike, mbere bakabandanya n'imanza mu miryango, kandi ivyo nivyo ngo kugeza umunsi umwuzure waziye ubatwara bose. Nuko bimeze. Bo bari muri ibyo kunegura ubwo butumwa kutabwizera, kugeza uyo munsi washitse. Amen. Iyo saha yarashitse, ntibigeze bamenya ikintu na kimwe. Imana idufashe. Yesu adufashe cyane, kandi adufashe kubimenya, adufashe kuvyiyumvirako. Gituma wewe nanje turi hano no munsi ni kibazo kuba ari we wese. Imana idufashe. Umunsi umwe nariko ndavuga ya majambo ahantu, hajya rero dusohotse haca haza uwundi mwana w'umukobwa, ati gihe wari kuravuga ry'amajambo nagize ubwoba kuko igihe umuntu azoba asigaye yobabara. Ntinubugire niko, kuko n'igihe cyo kuri Nowa turabona umwuzure umaze gushika, abantu bakaja mu bwato, le reste baciye bajahe, abasigaye baciye bajahe, bagiye bagiye he ngo bagiye, sindavyumva neza, murakoze, ndi kure cyane. Ariko baragize nte? Baruriye ku biti, barahunga umwuzure, baragiye ku misozi miremire barahunga umwuzure. Oya, Imana idufashe.
Yesu adufashe cyane, Yesu atugirire neza. Dufise ikibazo kitagira gusubiramo, uvyizera utavyizera. Ico gihe kwari kwinywera, kwari kuboregwa, ngo barabandanya gushingira no kurongora. Nuno munsi nivyo turimwo, nizo manza turimwo, sivyo? Ariko nagomba ndakubwire ntimuvyibagire. Imana igufashe mu mwanya wawe wose, ntuzuvyibagire, kuko aba ngo ntibagize icyo bamenya kugeza iyo saha y'umwuzure ishitse. Ubu turiko turaburira abanyamahanga tubabwira kwihana, kugira ngo nabo nyene uyo munsi ntuzubashike ko batarabimenya, batarabishikira, kandi batarihana ngo bakizwe nabo kandi baze bamusanganira. Ntibagira icyo bamenya kugeza iyo munsi ushitse. Uwo vyahindisha agashitsi gusa yari nde? Uwabaza ubwo bwato. Yesu adufashe. Abikorinto ba mbere twasomye igice c'indwi umurongo w'29. Bene data, igihe kiragiriye, igihe kirashitse, abari n'abagore bamere nk'abatabagira. Iki ni ikibazo Paulo yishuye mu ishengero ry'i Korinto. Mu bubwiriza nkoreramwo ibi bibazo biraturembeje, ego biraturembeje. Hariho nk'uko mu ishengero ry'i Korinto nyene hari ibibazo byo kwahukana, hari ibibazo by'ubukwe bakabikora nabi, hari ibibazo uko bishakiye. Ariko barababwira ati, bene data, igihe kiragiri, uhereye none abari n'abagore bamere nk'abatabagira, abarira bamere nk'abatarira. Abane uri kurarira ukimvira ko Yesu azoza wizeye, nihumure, sivyo? Nihumure. Abanezerewe bamere nk'abataneze. Unezerewe uno munsi utizeye agakiza, uyo munezero wawe urafise iherezo, siko none? Siko? Hanyuma abagura bamere nk'abatagira icyo bafise. Abagura, abadandaza, si icyaha. Tubikore turondera ubuzima mu kuri, ariko tuzi ukuza k'umwami kugizende kwegereje. Kuragizende kuregereje. Hanyuma abakora ivy'isi, abantu basinziriye mu isi, abasambanyi, imborerwa, abantu batarihana neza ngo babihebe, rayirora, bamere nk'abatabishishikaye, bafata ingingo yo kubireka. Bagenza, amaherezo y'inzira ni mu nzu. Amen. Bamere nk'ababiretse. Ariko arahanura muri iri shengero ry'i Korinto, bamere nk'abagizende, nk'ababiretse. Kuko umuntu kugira akizwe arafata ingingo. Ati jewe ubuzima burandambiye, ega ibyaha biraruhisha. None rero hindura, ufata ingingo uno munsi, kuko warabimenye, uri umutumire wamuza hano, mwe yera akabivuga ukavyumva. N'ubu turiko turabivuga kandi ijuru ryanditse, ukugaruka kwa Yesu kuregereje. Ukugaruka kwa Yesu kuregereje. Umunsi umwe twari ahantu turyamye mu ijoro, hanyuma rero dusinziriye, hariho undi muntu umwe, ariko umuntu rero asinziriye, tuzatwumva ariko ararira rero. Cyandagenda ndamunyiganza ndamubaza nti nibiki? Ngo mbonye ishengero ry'Imana, mbonye hazi ikintu mu kirere,
ngo nza numva umuntu avuga ngo nguyo Yesu araje, ngo ntabona abantu bose baramusanganiye baragiye, ngo icyariko kirandiza nuko narisigaye, nicyo cyariko kirandiza. Abumvise amajambo Yesu abahezagire. Amen. Turagushimiye. Amen. Haleluya. Haleluya. Amen. Urakoze Mana. Turagushimiye. Turagushimye. Igitondo cyiza. Ngiki. Turi hano imbere yawe. Kuko biracyashoboka. Biracyakunda. Biracyashoboka. Biracyakunda gukora ibitangaza, ibimenyetso n'ibitangaza, ukabohora, ugakiza, ugatabara. Rabagido tenda maajabu, kora ibitangaza, bohora imitima iboshe, cagagura imigozi y'umurwanizi, sangangura ibikorwa by'imfabusa, wica ubumara bwasutswe n'abadayimoni mu isi, kugira ngo abantu bagume basinziriye itiragiye ibyaha, kugira ngo abantu bibagire ibanga ryawe wahishuye, ibanga ryo kuza iwawe, ibanga ryo gukizwa neza nk'abariko barazi iwawe. Rabagira itomegido, rabarai rabataito, nushimwe. Hezagira umuntu wese yumvise amajambo, umuha umugisha, umufashe kubigumamwo. Haleluya. 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 Hariya mu mwijima, hariya mu vyaha, hariya hose Mwami, nuko girira imbabazi abantu babohoke, baze bagusanganire, tuze dushiki wawe, tuze turuhuke muri wa munsi mukuru ukomeye, muri ca gikorane gihambaye. Haleluya. Rairora mergonte stiraido shiko dito merga distaido mergro. Urakoze Mana, turagushimye, turagutaziye kino gitondo ciza. Urakoze kuzodushoboza, urakoze kuzodufasha gushika kurwana intambara nziza, tunesha, dutsinda kandi turiko turazi wawe. Ndabigushimiye nanje mu izina ry'umwami wacu Yesu. Amen.